rero maze gushikayo nkaraba abana umwana ukamubona mu gitondo ukuntu asari karenga abana baruguru cubabona rero camvuga ati muri vacances ilfo yuko turakora igikorwa cyo kuja kubana n'abana ntibaryoherwa ntibatamba ntibagira iki turarondera tuje tumwe tubakinisha tukabashira n'amagift amwe badasanzwe bamenyereye kugira ngo baryoherwe nabo par exemple none nk'umuntu ushobora kuririmba urukundo rwa Yesu Kristo pan none urukundo koko s'ubutumwa bwiza urukundo ni rubi oya si rubi ariko nk'ibintu by'urukundo nka jewe deja amateka je nasanzara ya Yesu ivyakora birengeye ubwenge bwacu amateka ya Yesu nibyo dukora si bibi si bije nibaza ko atari ibikorwa bibi dukora ahubwo baramaze kwishiramo yuko hanze y'igihugu ariho hava ivyiza bakibagira yuko hano mu Burundi naho hari abana bashoboye kandi bakora neza nicake ni nakubwira kica kijana nyizi social media cannot kukaronka bisaba gukura amaboko mu musu kuko gato karakura atavyo gusuzugura akazi musore wa mutama mukobwa wa mutama zinduka urondera kanoti. Salut guys, mumeze neza murakomeye. J'espère yuko aho muri muguwe neza mushima Imana nko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri mikro ya BITV muko vyama. Nkaba mfise umushitsi umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana umukozi w'Imana ndamuhe kaze yidondore. Mugabo avant ko dutangura n'umushitsi wanje manze bwire umuntu wese batari yabonesha kuri channel yacu s'il vous plaît fais un effort ni akantu gatoya urakanda ukumbi ugashirako subscribe kugira ngo ivyo dukora byose bibashikire. Ndamuikaze rero karibu hanyuma widondore n'abatwumviriza. Murakoze cyane kunyakira. Hama ku mazina yanje nitwa Balui. Yego umwana wa nyuma muri famille. Ego ni Balui niko usanzwe witwa mu mazina ya vrai y'abavyeyi baguhaye. Amazina abavyeyi bampaye ni Nduwimana Louis. Ariko izina nashoboye kwihana hawe n'abandi by'ubustar ni Balui. Ego. Okay, enchante. Ni ryambere twakiriye kuri mikro yacu ya BITV nizere yuko donc tugira tuganire neza. Ego. None Balui amakuru yawe bimeze neza. Kumenga urakanye cyane. Makuru ni bon turashima harakanye niko bimeze. Harakanye kandi ubona hariho n'akazuba ngaho. Akazuba ni kazuba kari mu imbeho basi. Ego. Okay. Kandi niyo wavanye ruguru wenda narakubonye ahantu quelque part menga wari waduze nabonye amapost mwari mwagiye mu biki. Ambo ubwa mbere ego warambonye ku maposte ahantu hatari yake twari twaduze mu gikorwa. Mbere ko KAZIMA IMANA INKUNDA kino gikorwa ari ibikorwa dusanzwe dukora muri kino gikorwa blend y'umutipe. Ego. Ninde uonye nk'umuntu yoba atazi yo brand yiwe ninde mukorana musaniki? Okay, amazina yiwe yitwa Steve ariko izina ry'ubustari bamuzi ko yitwa Pop K. Bo numujene muri baba jene harimo ihangiro ryo kurema imirimo kugira ngo bashobore kwikorera utwabo. We yarashoboye gukora ino brand kugira ngo ashobore kudaracuruza ino mipira. Blend yiwe yitwa KAZIMA IMANA INKUNDA. Rero kubw'ivyo twaciye dukorana kijya gikorwa mwabonye ku marezo sociaux. Twakoze igikorwa cyo kuza turaja kuraba abana ruguru mu ma vacances tubankatra kugira ngo bashobore kuryoherwa nkuko abana b'Ibujumba nabo baryoherwa. Okay. Kwerki mwahisemo gukorana nawe? Bo igituma twahise gukorana nawe nukuvuga sije ya blend yiwe irafite insiguro ihwanye n'igikorwa turiko turakora. Nukuvuga KAZIMA IMANA INKUNDA. Ruguru abana ba ruguru razi life babaye mu buzima babayemo abana benshi umenga barihevye hari umwana ashobora kukubwira ati je conshikani Bujumbura ukumva umenga yobagiye ahandi hantu hadasanzwe nukuvuga rero tugiye kubonana nabo bana tubabwira ati ukubayeho uno munsi ntaco bitwaye KAZIMA IMANA igukunda ejo ubuzima bushobora guhinduka. Okay. None ico ciyumviro cavuye iwawe canke cavuye kwa Steve? Bo iciyumviro
ntabwo cavuye iwanje ni icyumviro ca popke ariko byahwanye n'ukuntu nanje sanzwe ndiko ndakora ico gikorwa c'abana cyane umva vyojana tubikoreye hamwe. Okay, wari usanzwe ubikora rero ivyo vy'igikorwa c'abana? Ya twari tumaze gukora edition ya mbere no kuvuga edition ya kabiri twaciye dukorana na popke ratwandikisha kuko afise ibyangombwa byose nifu ubure turakorana kuri nifu yiwe. Ego. Okay, hama none byagenze gute mwe mwaduze mu ntara ya hehe? Bo twari Muyinga ariko twakoreye mu gace k'Ingozi. Ego. Byagenze neza none? Neza cyane rwose turashima. Kugira ngo muhitemwo iyo ntara ya Ngozi ntimuje ahandi kubera kari iyo mwahisemo? Bo ni icifuzo cyacu no kuja mu ntara zose kuko edition y'ubwa mbere twari twakoreye Muyinga hamandi ya centre nyuma ya centre. No kuvuga rero tugerageza uburyo bwose kugira dukwiragire mu ntara zose ariko kugira ngo turonke ukuntu dukorera mu ntara nuko tuba twaronse undi muntu ari muri iyo province dushobora gukominikana kugira ngo adufashe ukuntu tworonka ikibanza dukoreramo. Okay. Abana none muhitamwo baba ari abana ba imfuzi, abana bameze gute, ninda bafasha murafite aba partenaire bari ruguru musanzwe mukorana ico gikorwa? Ya nkuko nari mejemereye kuri ico cy'aba partenaire waruvuze ruguru ntidushobora kuja gukora tudafise abantu twabanje kurondera twufashanya kuko nabyo twoshobora tudafise abantu badufasha. Mbo hama icerekeye abana dukorana ntiducagura n'abana bose baba imfuvye gusa aba ari umwana wa ruguru hahantu nyene ubona yuko ari ruguru nyene pana centre hahantu nyene ubona ko ari ruguru adasa nkuko nyene ibone ni Bujumbura. Yego. Wowe rero ubwawe nka wewe ubwawe iciyumviro cyo gukorana n'abana cavuye exactement byatanguye ryari? Bo iciyumviro cyo gukorana n'abana ahantu bwa mbere cyatanguye kunzamo hari uturaka naho ranje gukora ruguru. Urabona abana twakuriye ni Bujumbura ubonye ushitse ahantu ruguru rya mbere uratangara ubonye ukuntu abandi bana babayeho. No kuvuga je maze gushika ruguru nkabona ari exactement igihe watangura kuvuga ya Muyinga nyene ahantu kure hano usanzwe uvuga bon abavyeyi bavuga ko ukunda Muyinga. Okay, abavyeyi ntabwo bavuka Muyinga. Papa yo wanje je yavuka Bururi, mama yo wanje nawe akavuka Muramvya. Ariko ndafise umusista wanje aba Muyinga ni yasanzwe akorera yaciye arongogwayo. Rero kenshi narakunda kujayo. Mu mavakansi ngaja gupasa vakansi nkaca mbona. Ariko nibaza ko Muyinga ari gisaka bon Muyinga hameze neza. Ya harameze neza cyane gose ariko ruguru hamari ruguru cyo kimwe ni Bujumbura. Bujumbura urashobora kubona ahantu heza ni hanini ariko no kuvuga bakubwiye centre ya ruguru nakana aba ari ahantu hatonye cyo kimwe ni Bujumbura. No kuvuga umaze kuva muri centre uca winjira ahandi hantu rero ubona ko ari ruguru winjiye. Rero maze gushikayo nkaraba abana umwana ukamubona mu gitondo ukuntu asari karenga abana baruguru cubabona. Rero camvuga ati muri vacances ilfo yuko turakora igikorwa cyo kuja kubana n'abana ntibaryoherwa ntibatamba ntibagira iki turarondera tuje tumwe tubakinisha tukabashira n'amagift amwe badasanzwe bamenyereye kugira ngo baryoherwe nabo. Par exemple bo iyo tugiye hari amagift dukunda gushira abana umwana umushiriye nka shokora bisu ya shokora umwana wa ruguru araryoherwa. Hari n'utundi tubashira par exemple yo tuba tuzi ko ari abanyeshuri bamwe hari amatablo tugenda kugura muri TD Meet agura 12000 menga canke biravana nayo dusanze ko izo tablo no kuvuga zikoreshwa n'amapile. No kuvuga umwana arandika ariko arakora nka homework muhira akandika rero ahejeje ari akantu afyonda ka supprime kugira ngo ashobore kwandika ibindi. No kuvuga umwana wa ruguru abonye akantu nkako araryoherwa cyane gose. Donc na majeur muragira ama competition murorganiza nka kujyanye hanyuma mukabegeranya hama bakaza bagaza abavyeyi none baraborohereza. Abavyeyi babo dimamwe nibaza ko utegura ico gikorwa uba yego nibaza yuko atantambamye yobaho ku bavyeyi. Nibaza ko atantambamye ahubwo abana bataronse okazi yo kujamo babibona vyarangiye barababara. Abavyeyi nibo baca bagaruka kutubwira ati turabasavye muzogaruke. Yego kuko biba biryoshe. Okay. Ndumva yuko byagenze neza none uburyo kuko ivyo bintu byose nibaza ko bisaba uburyo urafise ama financement ufite ama sponsor bigenda gute? Ya ikintu cy'uburyo cyo ni ikintu kiba gikenewe kuko ni integuro udashobora kuvuga ngo urikura akoresha 200,000 ni integuro ija hejuru y'umuriyoni. Urumva ni integuro isaba uburyo. Rero ku bwanje n'abandi bajene twagiye hamwe kugira dukore iyo team amafaranga biragoye kuko benshi ni n'abanyeshuri kuko banaronka nakanya muri vacances. No kuvuga hariho sponsor
hari abantu bumva iciyumviro cy'umuntu ariko arakora bakabona ko ari iciyumviro ciza. Hari abagenzi dufise baduha sponsor bamwe ndashima cyane nk'uwitwa Samdo sinoreka kumuvuga ari muri Canada n'umuntu yacumvise cyane ico gikorwa kuko benshi hari abantu baje hanze nabo barabayeho ubwo buzima batigeze baryoherwa. Rero baronsaba ukuntu baronka uburyo bwo gufasha abana kugira ngo baryoherwe barabikora. Rero sponsor zirahari ntumirira n'abandi ku bw'ico gikorwa kugira ngo nabo bashobore kugishigikira ko mutegura kuzosubira gukora ikindi ryari none muri grande vacances turafise ikindi tugomba kuzoja gukora. Ntiturategura province turiko twimvira kuja Igitega ariko turacabipanga. Okay. Urumva rero ayo urumva hari haba bafasha nani yo timu yanyu mbeka muri bangahe sinakubajije muri bangahe exactement? Bo timu yacu pour le moment dushika 15. Ego. Okay. 15 baravanze abahungu n'abakobwa. Ego. Okay. Nibaza yuko iconye ibisabwa nibiki turabigaruka ko gatoya reka tugaruke rero ku ndirimbo umuririmbo. Ego. Ya 2 jours twarabonye indirimbo yawe akanoti. Ego akanoti Barui asanzwe azi nk'umukozi w'Imana. Asanzwe azwi nk'umuntu yubaka imitima y'abantu aririmba indirimbo zubaka imitima y'abantu surtout mu bintu byo kuririmba indirimbo z'amagospel. Ego. Bigenda gute kugira byagenze gute kugira ngo uhindure waguye? Ico kibazo mbajije ni kibazo ciza cyane gose kandi abantu bakeneye gutorera umuco bumva umuco exactement. Nukuvuga benshi bamaze kubona kanoti hari abantu batangaye navuga ati eske Barui yaguye nkuko rafa passe byabaye ari indirimbo nari nare kwitwa Gatambe nawe nyine bagize ama confusion nkuko rero bo babonye kanoti bagize barimviye cyane ibindi bintu ariko bitari byo. Nukuvuga gospel je uko ndagitahura n'ubutumwa bwiza. Nukuvuga n'ubutumwa bwiza. Rero ari gihe kibazo yuko ubutumwa bwiza menga nukuvuga Yesu Kristo gusa nukuvuga muri Bibiliya Paulo yagize ukuntu urumva ariko ubutumwa bwiza n'ubutumwa umuntu bukagira ico bimuhinduye muri we. Nukuvuga akanoti ni sije y'indirimbo ariko ibivugwamo no kurondera amafaranga. Rega muri eglise turakenera amafaranga natwe agama instrument dukoresha n'amafaranga bugwa amafaranga ibintu byose intebe ibiki n'ibiki abakenewe amafaranga n'ama evenement dutegura akeneye amafaranga. Rero ayo mafaranga nta handi ava atari mu gukora. Rero nariko ndayimiriza abantu bakura amaboko mu mpuzu bakore cyane cyane abajene nibo nahagaze ko kuko abajene hari ibintu usanga byo gusuzukura akazi. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi niwe akunda kuvuga ngo dukura amaboko mu mpuzu dukore kugira ngo buri mufuko uronka kanoti. Niyo majambo ari mu ndirimbo y'uwanje. Rero nifuza yuko abajene bokura amaboko mu mpuzu atagusuzukura akazi bakore. Hama nabo bavuga yuko noba naguye ntariko ndakora gospel naravuze yuko Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zacu. Imana irahezagira ibikorwa by'intoke zacu turiko turasenga tugakora. Ndabwira abantu dusenge dukora nibada yuko ntagiye worusije cyane indi amajambo ari mu ndirimbo ya kanoti novuga ko ari ubutumwa bwiza. Yego. None wibaza yuko nk'icyo ndirimbo yoshobora gukoreshwa mu isengero? Bo mu rushengero ntiyokoresha. Ne gospel nikoreshwa mu isengero. Okay. Mu rushengero ijya ndirimbo mbagiye kibazo kigoye cyane gose ariko ijya ndirimbo ntiyokoresha mu rushengero ariko abantu binjira mu rushengero bashobora kuyumviriza muhira ikagira iki bafashije. Yego. Urumva akanoti urayirekuye twabonyemo mutima twarabonyemo n'abandi mugabo uwo twamenye cyane ni mutima. Kubera ko wahisemo gukorana na mutima mu masanamu y'indirimbo yawe? Bo igituma nahisemo gukorana na mutima nuko bwa mbere bwo mutima agenda ndamufana ndamufollowing ibintu byibakora kuko nibada yuko mutima mu Burundi mu bakomedie dufise ni benshi bashoboye ariko mutima araza mu bambere kandi no kumuronka mutima ibintu bigoye cyane gose kugira ngo ushobore kumushira mu gikorwa ciwawe. No kuvuga rero nifuje yuko message ndiko ndatanga yo kurondera amafaranga yo kurondera yo gukora byasaba yuko nkoresha umuntu abiviva neza abyerekana neza kandi message abantu bakayibona igashika kure nico gituma nahisemo umutima. None byagenze nkuko wari uvyiteze? Kubijanye izo nyene message kwigera kure byagenze gute? Feedback mu rusengero mu bapastor musengana mu banyagihugu basanzwe bakunda ibikorwa byawe byagenze gute? Bo hayo ma message amwe maze kuronka atari menshi
ataza kunca intege donc nawe nyene ntaza kunca intege si kunca intege nuko baca bibaza yuko naguye ahubwo ndiko ndagenda buke buke ndose nuko gospel nayihevye burundu ndiko nkora nk'abandi babivuyemo ariko nagenda babumurize jewe ndi muri gospel niwo muziki wanje gutanga ubutumwa bwiza bw'agakiza niwo muziki wanje ariko hari amasije vraiment quand même umuntu ashobora kuvuga ati iyi sije ndayanditse ko nta kibazo irahanura abantu irigisha abantu nibaza ko ari uko ama nibaza yuko indirimbo iracafise imisi mikeya turacarindiye byinshi biracaza kuko si ari mu misi mikeya mu makommentaire abantu baku je nabonye yuko bagushigikiye barayivuze ko baravuga ko ifise ubutumwa bwiza nyene nkuko nyene turabivuga ego ndiko ndabaza mu bintu vyerekeranye aba pastor abantu bo mu rusengero musanzwe musengana esko baravyakiriye neza esko ntibagukumiye byagenze gute bo nibaza yuko atantambamye yigeze ba muri eglise aho nsengera nta ntambamye nimwe yigeze iba kuko ubonye no muri eglise bampamagara Monsieur Kanoti donc mu minsi ibiri iheze bamaze kuguhindurira izina bamaze ni hatari bro ntakunda ariko ucu vyakira gute no nibaza ko atakibazo kuko n'igikorwa nakoze citirirwa jewe urumva nta kibazo ahubwo biranezeretse kuko binyereka yuko igikorwa bariko baragikurikirana mugaje nibaza ko kugira ngo barinde bashobora kugira amakenga bati urashobora guhindura canke deja tukuza ubwa mbere watanguye kuririmba uri muri hip hop niko novuga wari umurapper indirimbo none kubera ko wahisemo guhindura ahubwo nibaza ko ari abantu bafitiye amakenga bibaza ko je nguma mpindagurika ubwo umuhindagurika warashima umudiho wa mbere natanguye gukoreramo ni lagatone aho ndavayo ndaja muri hip hop ndavamo ubu rero ndiko ndirimba R&B umudiho wa afrobeat no kuvuga igituma jewe navuye muri hip hop jewe nshaka gutanga message yumvikanisha ikira abantu bose indirimbo ya mbere nakoze ya hip hop abantu benshi bakuze bahumuye narabonye yuko hari abantu igora gutahura kuko uri kuratanga message bisaba kutanga message yumvikana rero ukoze message burya muri hip hop mengo urukubwira abano bajene gusa turi muri generation ariko message ni byiza kutanga message shikira abantu bose atanumwe ukuyemo rero nabonye yuko muri hip hop no hagarika gato nkatanga message muri R&B kugira ngo ndirimba amajambo yumvikana asohoka neza ego hama urumva rero ubu urumva uzozura melange uzozura vanga ndirimbo za none nk'umuntu ushobora kuririmba urukundo rwa Yesu Kristo pana none urukundo koko si ubutumwa bwiza urukundo ni rubi oya si rubi ariko nk'ibintu by'urukundo nka jewe deja nta n'urukundo jewe ndanabamwo ndanajamwo kuvubaho bo ibyo reka tugire gatonya ariko nibaza yuko sindagikuye ico kibazo ariko nibaza kuri jewe ubwo rwego rwo kuririmba urukundo ntabwo ndimwo ngo bijya ngo byashushu ngo ndagukunda ngo biki n'ibiki oya ibyo sizo message ndiko ndatanga yego wavuze yuko ari ubutumwa bwiza ubwo ariko kose none tuzi ko urukundo naye nzwikisha urukundo nibaza yuko ataco byabitwaye mugabo swat urafise none management urafise bimeze gute ikintu ca management nibaza ko donc sindagikuye sinocishura ko cyane ariko nokivuga ko gatoya no kuvuga nk'indirimbo Kanoti mu bisanzwe ni indirimbo yatwaye amafaranga atari make ku buryo jewe ateye noronka bisigura yuko hari ubufasha donc niyo management urafise sponsor ariko sponsor agufasha muri ibintu ariko ndamuvuze arahari ariko sino mudoma ko ngo ndamuvuge kubera hari ibindi bintu bikicirwa bisabe ko ndomuvuga ikindi gihe donc ni sponsor mugabo urumva urakene staff irimo manager urafise staff canke nivyo tukiciga urumva cyo bituma no bivuga ko cyane ntibiraba system none ga baru ubona wewe nka wewe ubwawe bivanye n'ico gikorwa c'abana bari kurambwira ukora bivanye n'ivyindirimbo donc vision yawe ni ya hehe witeze iki kinini bo ubwa mbere bwo ku muziki ni indoto ziwanje ariko ikintu maze kubona umuziki hano mu Burundi ni ikintu kigoye kugira ngo ushike ku rwego uba wifuza gushikako ni ikintu gitwara igihe kirekire bigorera ngira nkwize 2 ans ngira ndazikwize ahantu bigorera reka menda kwishure ahantu bigorera ubwa mbere
bwa mbere novuga yuko ahantu bigora ari mu ba journaliste kandi ico kintu ngenda kivuze hano c'est vrai murandonka ama emission ku radio nkagenda gukora ariko usanga biba bigoranye kubaririmbye turiko turaza tubashashe kugira ngo uronke na emission canke indirimbo yawe ironke promotion ni ibintu biba bigoye cyane gose icambere cyo novuga yuko kuba journaliste bamwe si bose vraiment hari abantu bumva ko umuntu afise talent bakamushigikira ariko hariho n'abandi bigorana ukuvuga aho iyo ni etape ya mbere biba bigoreye ama media indi etape ya kabiri umugabo entre tatu kiringaho nyene none hari ahantu ushobora kugenda gusaba emission bakakwanke ugasaba ikiganiro ya ntibakwankira rega usabye emission ntibakwankira ahubwo barakwemera mu ukazorindira ukarindira ko bakwamagara ya ukabura sigifisuwe wa mbere ndamaze kuvyumvana n'abandi ya ni kibazo cama kiba ku bantu benshi ikindi ca kabiri umuziki usaba uburyo kandi uburyo butari buke ya ikindi ca gatatu abantu ingorane dufise abantu dukora umuziki hano mu Burundi abarundi benshi ntibitaho umuziki sinzi kibazo ugiye kuraba mu Rwanda n'abantu baje vuba mu muziki hano inyuma y'u Burundi ariko umuziki wabo ugeze kure kuko abantu barawitaho barawukurikira bo icambere coco nibaza yuko sinzi ko ari ubukene bwo kuronka je nabonye amamega yacu ngira benshi bakubwira ngo amamega ngo connection imeze nabi ariko nibaza yuko uko connection bimeze kose hamwe abantu bo kwimiriza kwitaho umuziki ndundi kuko nubwo bavuga ngo connection imeze nabi indirimbo z'abandi bo hanze barazikurikirana kandi bakoresha iyo connection nyene ariko ugasanga iby'iwacu bariko barabikurikirana bariko barabiha agaciro bariko baha agaciro ibindi kandi twebwe iby'iwacu bari byiza donc il faut rero ko muraba aba bakurikirana abarundi ivyo bakunda ya no himiri sikuvuga n'ibyo dukora si bibi nibaza ko atari ibikorwa bibi dukora ahubwo baramaze kwishiramo yuko hanze y'igihugu ariho hava ivyiza bakibagira yuko hano mu Burundi naho hari abana bashoboye kandi bakora neza nicake nakubwira kica kijana nyizi social media ibikorwa by'abana bariko barazamuka bariko baravyitaho hari ingabire bariko barafuka zotuma ibikorwa byacu navyo bimenyekana hanze y'igihugu yego donc urumva bariko urambwira hariho ama media hariho abarundi badakunda ibikorwa ivy'abarundi ikindi naco ni giki wewe wiyumvira ko yindi ntambamye bo navuze zitari nk'uburyo iki niki no cyane guhimiriza abarundi kwita ibikorwa ndundi urumva iyo ni ntambamye ihari mu kugira ngo wowe ubona yuko ikintu kikugoye cyane mugabona kubajije vision yawe vision nacibagiye sinacishuye ko hama vision ndifuza gushika ku rwego bo hejuru ku ndirimbo cyane kuri music tumanze tureke ya pare yabige bikorwa by'abana kuko biga bikorwa by'abana donc nabifatanije hamwe n'umuziki ariko umuziki ndifuza ko ngera ku rwego yuko ibikorwa byanje bimenyekana message ntanga biciye mu ndirimbo zimenyekana pana hano mu Burundi gusa no hanze y'igihugu none urafise abantu bashobora kuba bakumviriza urafise abakumviriza basi dufatire no mu Rwanda kuko uririmba mu Kirundi hari abo ufise mu Rwanda basi ko muririmba gospel nibaza yuko sinovuga ko hari abantu benshi ariko usanga nta muntu abura inshuti ahari ariko nibaza mufise nko mu Rwanda nta bushobozi bafise yuko indirimbo zanje bozishikana kure ariko buke nkuko nabivuze mu ndirimbo gato karakura ni buke biracaza ndazi bizoshika kure ariko cyane bari mu mahanga hanze y'aba diaspora ndafise abantu batari bake b'incuti nkuko nabivuze banabimfashamo bino bikorwa indirimbo zanje nizeye uko vuba bishobora gushika bakazishikana kure yego donc urafise espoir yuko bizohava bishika kure yego ndafise icizere cyane gose hama ugereranije ryari watanguye mbega heze imyaka uvuze ko heze 2 ans mugabo ko kinaso wari umaze igihe uvyiyumvira uvyandika ubirana ni wowe yandikira indirimbo bone je niyandikira indirimbo urafise studio ukoreramo amukoreramo canke urahindura canke bigenda gute studio kare narahindura ariko ubu ndafise studio ndiko ndifuza ko twokorana nkora maze gukora indirimbo zibiri gatambe ni kanoti iyo nifuza ko none abandanirizamo yego none ho buri iki kugira ngo uhindure mpindure studio uvuze ko uvuze ko uhindura igituma shaka kudahindura ngo mba kuguma muri iyo studio mu bisanzwe umaze gukorana n'aba producer benshi urumva hari mu producer ushobora kumva yuko muyumvanyemo ukumva yuko umukunze kubera ukuntu aguhaye umwanya akwitayeho
nico kintu tuba dukeneye cyane cyane ku ba producer iyo umaze kubona umu producer kwitayeho uca wumva yuko wogumana nawe ari umwokorana yego urumva rero uwo muri kumwe pour le moment urabona yuko mwakoranye neza yego niba dio studio vraiment ko turiko dukorana neza donc icyerekeye akanoti wavuze yuko haracaciye iminsi mikeya mugabo urabona ko bizohava biza donc tu crois uribaza yuko none hari abantu musanzwe bahora bumviriza indirimbo zawe za gospel bashobora gupartage nk'abaririmbyi par exemple basanzwe baririmba indirimbo za gospel hari uwoba yaragize commentaire kuri iyo ndirimbo yawe asanzwe cyangwa pastor cyangwa undi muntu commentaire zirahari ahubwo nayo mfise ubwoba yuko mu baririmbyi haribo badoda kumbwira ati we waguye wabivuyemo ariko mu makomantere amwe nabonye abaririmbyi tudinanye baririmba bambwiye ati message ni nziza yego urumva rero we kuri wewe urabyishimira je nibaza ko atakibazo kuri bya ndirimbo ndabyishimiye vraiment yego none twitegeke icyo mwo kwitega n'ibishasha biri imbere kuko je iwanje novuga yuko rero ariho ntiza mu muziki yego novuga ko ubunje kandi njenje kuko no kuvuga ngo bimwe mu bibazo byari ko birangora ubunye bisa n'ibiriko biratorerwa inyishu cyane cyane by'amafaranga biriko biratorerwa nibyo turiko turigako rero mu bisanzwe ndaje mu muziki rero nyakuze yego none urashaka mu ndirimbo zose ufise sivyo urashaka ufise indirimbo ukunda gusumba izindi birabaho yego biraba we indirimbo ufise ukunda gusumba izindi zose ni indirimbo ivuga ngo amateka amateka urashaka kutugirira akapera amateka je nasanze araya Yesu ivyakora birengeye ubwenge bwacu amateka ya Yesu hama rero tugira ko rero tugirire n'akanoti abantu bose bashobora kwisanga akanoti ako kanoti kukaronka bisaba gukura amaboko mu muzu kuko gato karakura atavyo gusuzugura akazi musore wa mutama mukobwa wa mutama zinduka urondera akanoti bravo nabo turi kumwe ntibagire bravo aba ni nyuma ya kamera indirimbo nziza cyane kandi ufite n'ijwi ryiza donc t'encourage beaucoup nizere yuko ivyo wagiye uravuga intambamyi canke iki bitazobandanya gutyo nyene bientôt bizohinduka byose no gusenga ego nashaka rero imbere yuko turangiza utubwire nk'ikintu woba usaba abakumviriza canke abakunda umuziki w'Uburundi twara umuntu twakoranye yambwiye ngo abarundi ngo barafise ugutwi ko kumva umuziki ngo ivyiza baravyumva hanyuma uvuge ugire ico usavye niba ari ayo mamedia niba ari abantu bose ubona umenga barabazingamika canke bafise ico bobashigikirako ico wobasaba uvugire n'uwundi muntu wese atarashobora kuronka iyo opportunité yo kuza ngaha ngo avuge ikintu ca mbere coco novuga reka maye ndabashimire kwanza ndabashimiye kuko mwebwe kubona mwampaye umwanya nshobore kuvuga ivyanje hama ico nosaba bwa mbere bwo ndasavye abarundi bashobora bazokurikirana kino kintu bwa mbere bamanze baje kuri channel yanje bamanze bagire subscribe kugira ngo bazoze barababambere kuko nico nshaka ni balu ahantu hose ku marezo social nkorera ni balu Instagram Facebook ni balu bwa mbere bwo baje kumfollowinga kugira ngo baze barababambere mu kuronka ibikorwa byanje nongera ndabasaba kubipartage kugira ngo babisangize n'abandi nizira wavuze yuko message iri mu ndirimbo meje kuririmba ari nziza urumva rero we uyumvise wenyene utaci ufasha gufollowinga kugira ngo abandi ngo babikurikirane ubumbaniye kandi nawe ubumbaniye abandi nababwira yuko rero bakurikirana ibikorwa byanje hama ikindi nosaba abifuza gushigikira impano ziwanje nukuri barahaye ukaze bashigikire kugira ngo ibikorwa bishike kure numva ari byo nosaba hama abari amamedia ikintu cy'amamedia sinokivuga ko cyane gose kuko hari n'abantu ushobora kuba uri kuravuga ukuri n'agatima bari bagufiseko donc urabatinye oya sindabatinye kandi ntabwo nabwiye nabi ariko byiza n'ukuri baze baritaho ibikorwa
by'abana bariko barazamuka donc ntihagire uwo bakumira basi ari umuntu vema uyu muziki wacu ndundi novuga ko umenga urimo akajagari ari umuntu ashobora kurara ararota ashaka kuririmba akaja muri studio kubera afise amafaranga umuziki ukajushika kure ariko uwundi afise impano muganda afise amafaranga ugasanga umuziki wiwe ntacu uri kuramarira muri kurashika kure ya uko pfira mu telefone muri memoire yiwe nta hantu nta kamaro uri kuramarira abarundi rero nosaba yuko boshigikira impano zose babonye umuntu ashoboye yego ndakushimiye murakoze cyane nibaza yuko message izobashikira umwe wese izomushikira uko uri kurabisaba kandi nizere yuko hazoboneka impinduka the prochaine fois tuzogutumira nizere yuko uzozumbwira ko hari ikindi kintu ciyongereye ndakubwira ko hari ikindi kintu cyahindutse mugabo ntuzenye abantu nabo bibaza ko waguye canke abantu bibaza yuko umuntu aririmba gospel adashobora guhindura ni iki wobabwira donc adashobora gutanga ubundi butumwa nababwira yuko bwa mbere bwobwo message ziratandukanye hariho message nubwo utaburi ko yivugamo Yesu Kristo ariko uburaha message uburi kuratanga message nziza ihanura abantu kugira ngo bashobore guhinduka atari mu buryo bw'uko ubicisha muri Bible kuko aya majambo nizera yuko ibyo navuze n'abapastori barabiyaga bakabiganira ushobora kubwira umwana wawe ati uri pastor ati genda gukora none kubera iki jewe ntobibwira abandi kugira ngo bakore nibaza ko hariho sije zitarinda umuntu ashobora gutangamo ubutumwa urakoze cyane rero watubwiye ko twiteze vuba bya hafi twebwe iwacu urahawe ikaze misi yose uzoba ufise ikindi kintu woshobora gushaka gushikiriza abatwumviriza haba nawe mumwumviriza Barbie yababwiye murashobora kugenda kuri channel yiwe mukiyabonesha kugira ngo ama notification ibyo akora byose bibashikire canke n'uwo batarabibona agende yumvirize afite indirimbo nziza kandi ziryoshe hama ndabashimire cyane murakoze cyane yego mugoroba mwiza tuzosubira ndibaza kandi wihangane naho bitagenze nkuko umwanya twagutwaye umwanya nta kibazo ndabashimiye cyane gose ntaribagira subire ndabibutse yuko ahantu heza mubona twamaze ko turakorera ama emission ni kuri residence ubuntu ahantu hatekanye hasa neza Barbie nibaza ko nayiko ndabesha babibonye nta muntu n'umwe ndazana ngaha ngo hagaye donc ni ahantu hameze neza umuntu atahazi azoze ni muri Asiatique impande yo kuri Sagesse campus Asiatique muzobona byinshi nimwahashika rero ndabashimire cyane hama KAZIMA Imana idukunda KAZIMA Imana inkunda idukunda kuko si wewe wenyine ikunda nanje urankunda nabagira Imana idukunda KAZIMA Imana idukunda rero shimire n'abatwumvirije namwe ndababwira ngo mubandanye mudukurikirana murabona ko tuguma tubazanira bishasha turabigisha turahindura turafise finance kuri TV yacu turafise na divertissement turahindura rero nizere yuko ama commentaire yanyu ama partage ibintu byose tuba turiko turabasaba mwoza murabidushikanira kure umugoroba mwiza rero mwese mwatwumvirije abari mu Burundi umurango mwiza abari ku murango umutaga mwiza abari ku mutaga hama umukama Imana bandanya abana namwe abe mu byanyu no mu banyu bye